Imbabura abatari bake barayizi na cyane cyane ababa mu bisagara badateka ku mashiga atatu bateka ku mbabura. Imbabura rero iyi mubona mfise ni imwe mu bwoko bw'imbabura bwinshi bukogwa haba mu gisagara ca Bujumbura cyo kimwe n'ahandi. Uno munsi twashitse mu Ruvumera aho basanzwe bakorera izi mbabura kugira ngo umuntu amenye ati imbabura ndayiteka ko mugabo mbega iva hehe, imbabura ikogwa gute, imbabura ikogwa mu biki, mbega umwuga urabatunze, mbega umwuga uratuma babaho n'imiryango yabo ikabaho, mbega uyu mwuga uratuma bashobora kuriha amatagisi n'amakori igihugu gisaba. Byose ni muri iki kiganiro tugomba dukore kubijanye n'imbabura nkuko Mushinga ntahe tubasanze ngaha mu Ruvumera aho muriko murakora ibikorwa byanyu bitandukanye. Reka tubanze tubasabe mutwidondere mutubwire akazina kanyu, mutubwire n'ivyo musanzwe mukorera ngaha. Ajiriko ni mwana bakoro aba sango kizeye bana ko bwana wa biswa muswa ya Ruvumera. Yego mukora imbabura. Mukora imbabura z'ubwoko nyabaki? Zibumba. Zibumba nganye. Imbabura zibumba. None ibumba ko tuzi ibujumbura tabumba ririho muri kurahe. Aya mabumba tubona aya iki kavuye Gitega. Kavuye Gitega. None kubera iki kavuye Gitega ibujumbura niko boneka. Ibujumbura naho kaboneka ibumba ntibisanga bisa neza mukuye. Hariho dufate abagerageje kubukora. Yego. Mugatwase tugatira nk'ubu neza mukuye. Ugukomera nako canke ibumba ry'ibujumbura ntibikomera. Abakiriye muri makine bazikunda natwe niyo y'ubujumbura yakomeye. Muga abakiriye bazikunda cyane bakunda ibumba banarishiye mu nyene. Okay. Hanyuma ndabona ngaha bakora ibintu byinshi, hari abakora ivyuma, hari we kubera iki washimye gukora imbabura. Batwese bikorera mu kazi kamwe. Hari bivanye n'umutahe dufise. Mbona niho umutahe nabona bishoboka, hariho ndanaga amabati ngaha ayo kupemene yacu. Yego. Ngimbere gato hariho ndanaga ivyuma. Bona usitaye hareza usitaye bashobora kujya mu isoko ndani. Mugaje abo nivyo bivuga buzima barabona cyo nkenga buciriritse. Ubona abone shoboye. Yego. Reka duhere mu ntango kugira ngo imbabura ikogwe. Twabonye imbabura mukora hari kwibati, hari kwibumba n'utundi tuntu bagenda barashira ko amaboko niki. Nimutubwire mu ntango ikintu kiba gikenewe ubwa mbere na mbere kugira ngo imbabura iboneke n'igiki. Mu ntango kugira imbabura iboneke. Yego. Nakwiye ko nduyigitega kurangura. Utubumba. Yego. Hariho n'abandi bajeje ko ibi tubita abafundi b'amaka tutwita dukaje muri tutwaze. Mboa nabonye ne batabonetse bicwa akazi kanje aka kinyuma riba ribati amabati muyakura he bigenda gute amabati hari abantu bubaka amazu cyangwa ugasanga yashaje cyangwa ibyo bipande birasigara aho bariko barubaka niba bashobora gushora isoko mpuzamakungu ayo nabo dukorana ngapiyeri yacu yego kandi tugaca tubagurira iryo bati rero rica rikogwamwo aka kantu k'inyuma twabonye aho bica hari utangura gucapa uwundi agakata uwundi akazinga kugeza aho bigera ngaha twabonye kandi ko mufise n'umuntu ashirako ivu kugira ngo ashire mu mbabura mbega rijya vu ryojo naryo nyene nibumba canke n'ivu risanzwe rijya vu ni ivu risanzwe mugasivuso ivu riri ubwoko bwinshi hari ivu rirekura ridafata neza bisanzwe ko kuri tere nkagirabira jewe nyene ubwiwanye nkamenya ko ari ubwoko bufata bw'ivu rifatana n'ibati neza. Ubwo bwoko bw'ivu rifatana n'ibati neza ubimenya gute? Jewe nyene ngiye kuri tere ndarimenya kubera jewe ndagakoze dufate umwaka ngira ushaka kuburi ko uraba ndio ndo ushaka kuburi ko akwira mu gihe rero mbuzeri ndabibona n'abakiriya bashaka kusanga ngaba kashwanira izambabura waduha nta kimoto ziko zironeka ziko zirarokoka ibintu we n'iki. Yego nabonye mwivu muri iri vu vuze mukoresha nabonye harimwo umuguruka w'umuceri wowe mushiramwe kubera yamuha w'umuceri bizana ijambo nambere bizana nizi wumva mvuye kurangura igitega kubera barasasa munsi kubera tutapaka imodoka y'ikitsi. Yego barasasa munsi y'imiceri cyabashisa munsi muri make ndabicande mu gatoya. Yego birafasha gatoya muga iyo vuna iyo bicece naho nabishiramo je ubwo kugwivo naribonye nta kibazo na kimwe yuko
ridafata bireka kurikoresha bijya n'umwana kubera izo bandi batangwe ndabifise irafasha gatoya cyane gose mugaso kuvuga yuko hari sample ngo ntari yose ngo sinkora naho nabona yose ndabana akazi kanje ego tuje mu vyunguka rero izi mbabura ko mbona ari nyinshi ngaha nukubura abakiriya canke muraronka abakiriya bikwiye abakiriya sineza mugabo kariko akazi ka misi yose kuraheba urakora ugategesha bashira ngaha nko kuva ngo atono nari mbabura zitavugurisha mugabo manya n'umwanya ndashobora kugurisha ndashira ngaha kuba umukiriya aje agasanga ni wakoze agasanga ntaziriho urumva ashobora kuja mukamenye barakora mukiriya barakora cyo guca yigira handi kubera bwa jewe mvise mutayi wanye ndiko ndakoresha si ngomba ndindire kandi bisa amahera yiwanje niyo mpamvu nkora nkashika ngaha ntana komba ndimafise ndakora nkashika ngaha nkarindira ariko kutarahagarika kuvuga ko uronka abakiriya kuko iyo abatabakiriya uronka uba warahevye abakiriya baraboneka mwana kuvuye batari cyane kubera yabo baboneka niyo ntazosanga yego hariho abantu rero iyi myuga mwebwe mukora hariho abayita ko ari imyuga mito mito mugabo we nibaza ko uyu mwuga uragutunze urantunze mugabo urumva hariho ahandi mbona nifuza gushaka mwana arashika kuntu ngarantunze basi kuvuga ngo hari kirenga kuko kirenze nk'umuntu nakubwiye ati yaba imitayi gwiriye umuntu yokuza mu bindi mugo mwanya ntararonka cyari kwibinyene kandi ndashima urantunze nyine uko mba ndiko wese nyene urantunze mu kurindira yuko ushika kuri ivyo wifuza uyu mwuga wo gukora imbabura uragutunza gutungira n'umuryango wakwigishiriza abana ukakurira unze mwe Bujumbura kumbura umuryango wa buri Bujumbura cyangwa n'uri Bujumbura bose barabayeho kubera umwuga nakubwiye ko bigenda kose kubera ntutukoresha ingufu ngo mbe uko nyene uko bishaka mu kubaho kose urabakubira abantu bose mwisi nibangana yego birumvikana hanyuma iyo umuntu akora umwuga winjiza amahera hariho amakori asabwa na leta obere imuronderako mwebwe ayo makori barayabasaba muri obere ubu kugira ngo ukora akazi byo nagorana cyane ukora akazi utariha nagorana cyane mbere wowe ucahe bate ngo naho utoburashika muri ntuze indane muri obere indane ngo bakwanditse yego naho turangurira benshi baraza bitasi mpera no mwibara ntaho bicana yego umwuga wose cyakazi kose karagira ingorane hariho ibintu usanga bitakoroheye mu buzima uri kurakora umwuga kanaka muri uwo mwuga wawe ibikugora nibiki ibintu usanga byakugoye nyene ugasanga bitumye akazi kawe katagenda neza nibi amabati ntaboneka neza kubera nimba sinzi imbo amabati nashobora kuyabura nyene ugasanga nicaye n'igihe hashobora kuboneka vy'umutahe nkacangura mugari igihe ashobora kwicara nyene nkabura ibikoresho bibaye n'isonyewe iba yagenze urumva ikintu mubura n'amabati ibindi murabironka nibaza ko ivu ntaryo mubura ibumba murirangura ribumvye no mu mvura hari kuntu ibumba rishobora kubura kubera atakuba kwanikira bisanzuye aho turikura mu mvura haki imvura nyinshi ajya bifate byazuraza amezi atandukanye hari amezi usanga bitugura kugira riboneke kubera kwanikira kuzuba bajya bazikora birashika mugabo urumva naho nyene biravana n'ingene umuco wabonetse yego hanyuma uratubwiye uti ndajenga nyene buke kugira ngo mbe ndabayeho no munsi nejo umuntu akumvirije umengo urifuza ko ugira umutahe munini yakumbure ugakora imbabura nyinshi nk'ibindi namuntu twifuza umutahe kubera n'abamaze kuba baramaze kwisuganya bakine n'itundi none muregera amabanki ngo ntangurane murondera ko urumva ukeneye amafaranga nta numwe azoyaguha mugabo wegereye banki ukayibwira uti genda afise ico nkora ni mu nkopesha amahera barayaguha ivyo hari ivyo uragira banki kugira uyegere ko ofisi wati mu gihe nafyano ngo atiriza agenda afise n'ivyo nyorohero mba se Rwanda tumwanya wanje wose kubera hari igihe ushobora kuba uriko urarengana mu bantu cyangwa ugasaba kufise umugenzi yoba ashobora kuba yaragiye ukumva yuko atakintu gwatiza banki atega ashobora kukumviriza niyo mpamvu ntaratumwana iyaba hari ijambo ufise ubwira amabanki kugira ngo afashe abantu bakora imyuga mwene amabanki woyabwira iki amabanki niyabwira kuzorongereza abantu batoba akaraba ukuntu yoza arabahingurane atabasabye ingwate ari ingurane itareze cyane gose nko bifise rupangu nibaza nkamakiya ndibaza akazara dufashije nkamakiya bona nyine aya no yaronka nkayasubiza hanyuma iyi myuga mukora nkuko nabikubwiye hari abantu bafata ko ari imyuga mitoyi mugabo jewe hari ikintu kimwe muguma mvuga
irabatunze, irabatungira imiryango, abana banyu bariga barambara, abagore banyu bambara neza kubera uyu mwuga. Abantu badaha agaciro imyuga bita mito mito, harimo umuntu akubwiye ati gira akajambo babwiye wo babwire. Oya muri make nakugaya akazi nakubwiye ati nagiye hano nifuza gushika. Yego. Mugabo kubera ataburyo cyamba nyine ateramira ngaha. Abo rero bagaya imyuga mwene wo babwire iki? Oya kugaya umwuga kugameza kuko umwuga si byiza kubera hariho n'abaza kwiba yako nza kwiba je no fari korera abagizi nyene kabayaba. Dushingana. Yego. Murakoze cyane. Ndagushimire cyane kuri aka kanyu duhaye. Nizere ko mwahamenye ibitari bike bijanye n'imbabura na cyane cyane ibyikozwemwo ingene ikogwa gushika aho ibashikira ahiwanyu mugaheza mukayikoresha.